Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Nshuti namwe bakunzi ba Diocese nkuru ya Bujumbura, ndabaramutse nongere ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuva ku igenekerezo rya 10 gushika ku igenekerezo rya 16 Nzero. Amakuru mwateguriwe n'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru, mukakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Archidiocese de Bujumbura kaburungu BI no ku murongo wa 93 n'ibice bibiri vya Radio Colombe imisi yose ya gatatu kuva igihe c'isaha 12 zo ku mugoroba. Ingingo nkuru ziyagize mu gisata c'itogwa tubabwira bari mu butumwa bw'itogwa muri Diocese nkuru ya Bujumbura, bari mu butumwa bwo gushwabura mu maparuwasi agize intara z'ubutumwa ya Buhonga na Muramvya. Mu gisata c'ubutungane n'amahoro tubabwira umunsi wahariwe ukwibuka abarundi bahitanywe n'indyane zahitiye mu Burundi watunganijwe ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 15 Nzero. Tubafitiye n'ayandi makuru idonido yayo ni mukanya Odradekaze Njengera ndabashikirize sangwa ikaze. Ndasuye kuba ikaze muri ano makuru. Ku igenekerezo rya 16 Nzero, nyenicubahiro Musenyeri Gervase bashimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura yaragendeye umuryango w'abakristo ba Paroisse Karinzi aho basangira inkuka y'imisa n'abakristo baho. Ni inkuru ya Oscar Ntunzwe n'Imana. Mu birori vy'inkuka y'imisa ya kabiri, nyenicubahiro umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura Gervase bashimiye ubusa yamenyesheje umuryango w'abakristo ko ugomba kwimana ibiwe kandi ikarangura ivyiza, araheza akakira ijambo Imana imubwiye agaca akora ishaka ryayo. Tumwumvirize. Akaba kandi yibukije umuryango w'abakristo ko ingabirano zitandukanye bavotorerwa na mutima mweranda bozifashisha abandi ntibazigungane, maze amahoro, urukundo n'umuvukano mwiza aba ari byo bibaranga aho bari hose. Akaba yasozereye insiguro y'ijambo ry'Imana abatumirira kwambaza umuvyeyi Bikira Mariya mu gusoma kenshi ishapure no kuvuga irozari. Tworangiza tubamenyesha ko nyenicubahiro umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura yatanze impanuro zitandukanye, akaba yarakengurukiye umuryango w'abakristo kuko baba bana ugwaruka ndetse n'abakuze bitwararika guhimbaza imisi y'Imana bakubahiriza kandi n'ibiringo vy'imisa. Tworangiza kandi tubamenyesha ko nyenicubahiro umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura yahereje inkuka zibiri za misa, imwe yinjiye isaha 1:30, iyindi yinjiye isaha 4 zo mu gitondo. Ku bwa Sedicom, Oscar Ntunzwe n'Imana, Paroisse Karinzi. Mu gisata c'indero, abarezi n'abaregwa bo kw'ishuri ryisumbuye ryitiriwe umubano mwiza ryo mu Kanyosha, Lycée de la Convivialité, barakengurukiye Imana ku munsi wa gatanu genekerezo rya 14 Nzero mu nkuka y'imisa yarirongwe na Patiri Lambert Nishimagizwe, ikaba yabereye mu ngoro y'Imana ya Paroisse Kanyosha. Denise Karagiye, muyobozi w'iryo shuri, arashikiriza icatumye batunganya ico gisabisho n'ico hamagarira abarezi n'abaregwa bo kuri iryo shuri. Ari kuri mikro ya Neri Natali Akimana. Iyi misa nkuko dusanzwe twitunganya, urabona ko twari tuvuye mu kiruhuko cy'igice ca mbere cyari kirangiye. Rero iyi misa nkuko vyama turayitegekanya kugira ngo muri kino gihe dukeneye ubwa mbere na mbere gukengurukira Imana
Imana yatugiriye neza kadushitsa turi bazima gushika kino gihe ikatuzigama 2021 twaje rero kugira ngo tuyihereze uyu mwaka w'2022 tuyihereze n'ibikorwa byose duhamagariwe kurangura nk'abarezi hamwe n'abaregwa umukama Imana atuca imbere tuyobore aduhe umuco atubere inzira hanyuma duhe umutima w'ubwenge n'ubwitonzi ushobore kubirangura mu bwenge uvuye ku mukama wacu. Ni igiki muhamagarira abanyeshuri muri iki gice cya kabiri giherutse gutangura? Duhamagarira abanyeshuri gushira mu ngufu kugira ngo umwimbu bazoronka iki gice kirangiye umwimbu usumba umwimbu twari twaronse mu gice giheze. Tunabahamagariye kandi gushira imbere Imana, gushira imbere igisabisho kugira ngo ibyo bakora byose bame bisunga ijambo ry'Imana, bakurikize impanuro Yesu Kristo yaduhaye kugira ngo ashobore kubaronsa ubwenge n'ubwitonzi bashobore kurangura icabazanye baba barezi cyangwa baregwa. Tuje mu gisata c'ubutungane n'amahoro. Igisata kijeje ubutungane n'amahoro ca diocese nkuru ya Bujumbura CDJP Bujumbura kibifashijwemo n'igisata c'ubutungane n'amahoro ku rwego rwa Ecclesia y'u Burundi hamwe n'ishira hamwe ya Diamondo caratunganije ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 15/0 umunsi wahariwe ukwibuka abarundi bo muri Paroisse Muramvya bishwe mu bihe vy'intambara Uburundi bwaciyemwo. Idonido na Selecus ndo kubgayo. Ibirori vy'uwo munsi vyatangujwe n'inkoka ya misa irongowe na Musenyeri Anatole Rubeninyange icegera c'umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura. Mu nyigisho yabashikirije Musenyeri Anatole Rubeninyange yasavye abaraho ko nk'abakristu borengera ivyabababaje maze bakavavanura n'ivy'amacakubiri bakarekuranira maze bakaba umwe mu butandukane bwabo gutyo bashingira intahe Kristu we yabagize umwe mu gusambura impome zose zabatandukanya. Murazi ko Yesu ari we yabomoye uruhome rw'amacakubiri maze abantu batandukanye bwacu akategura umwe muri bo tugasangira umubiri umwe turi mu mwuka y'imisa tuba tuje kugira uwo munsi mukuru isabukuru rigaragaza ubwo bumwe dufise hagati yacu muri Yesu Kristo. Ntitugume dutandukanye niba turi abakristo tukaguma mu mujyano gutandukana mu macakubiri ubukristo bwacu ntacyo buba bumaze. None turengere ivyatubabaje hanyuma turekuriranire nibwo butumwa bushingirako muri kazoza. Patiri Aniseti Shumbusho umunyamabanga nshingwabikorwa mu gisata c'ubutungane n'amahoro muri diocese nkuru ya Bujumbura aratubwira intumbero nyamukuru y'ivyo bikorwa hamwe nuko bigiye kubandanya mu misiri imbere, akongera kandi agatera kamo zina muntu wese gutahura ko ivyo bikorwa atobirabira kure. Kuva aho diocese nkuru ya Bujumbura itunganirije inama y'umuryango hari ivyiyumviro vyavuyemwo bitumbereye gufasha abantu gusubiza hamwe kwanywanisha biciye mu buryo bwinshi, kugurukiranira mu kuvuga akahise, mu kuvuga ivyashikiye bamwe bose uko imyaka yagira atandukana, ababuza ababo harimo rero kubafasha kwibuka ababo no kubasabira biciye mu nka y'imisa no mu nyigisho zatanzwe, bica kandi mu kubasaba kuvuga umwe wese akavuga ta umuteye igitsure ivyamushikiye mu ntumbero yo kubafasha kwiyubaka no kubaka ikibano ciza. Ubu turiko tugikorera mu paruwasi igira kabiri mu paruwasi yari yariteguye mu mugambi wa mbere waheze ko yari paruwasi na paruwase Kivoga. Uburyo bubonetse tuzoheza dukorere mu yandi maparuwasi ko diocese nkuru ya Bujumbura ni nini, bizovana nuko twumva basanzwe bayayoboye babona inyota abantu bafise kamo tugatera zina muntu wese ngo yugurukire iyo ngendo nshasha irimwo guharanira kubaka ikibano ciza. Umupfasoni Nzinahora Roza no umwe mu bafashije gutanga inyigisho zo kwitegurira ivyo bikorwa aratubwira uko ubwo butumwa baburanguye hamwe n'intambamye bagiye barahura nazo iyo bariko barumviriza bamwe n'abandi na cane ko bose badashoka babitahura. Turiko turaganira n'ababuza babo barababwira ko duhereye muri diocese turiko dushikiriza ubutumwa diocese yaduhaye, aho diocese yifuza ko abantu babuza babo bobohoka. Twarahuye n'ingorane ugasanga hariho umuntu ubwiye umuganiriza uzi ko uwo muntu hariho ibibazo vyamushikiye ugasanga ntanashaka no
kuguha ijambo. Twaravuganye na bamwe mu bakurikiranye izo nyigisho baratwiganiye intambwe bageze ko muri iyo ngendo nziza yo gusubiza hamwe no kurekuriranira. Onezime Habiyambere akaba ari no mu baburiye ababo mu magume aratubwira uko abanye n'ababanyi. Jewe ndumva neza yuko bizotugirira akamaro kanini cyane. Ndi mu bacitse kwicumu mbere twari kumwe no papa. Byumvikana yuko ikigongwe kimugirira ni neza cyane kubera ko inyigisho twe duhura nazo twe dusabe turi mu mashira hamwe bijya byo kwinubana nta birimwe dufatiye nk'abo duhereranye b'abatutsi uje ndi umuhutu ni kuvuga yuko aribo duhanahana indimiro tugahanahana urwago uno wafise agatima ko kwinuba uwundi noshiramwe kumuhanura. Mwomenya ko abantu barenga 1300 aribo bashoboye kumenyekana ko bahitanywe n'amagume yahitiye mu Burundi bakaba bakomoka mu mitumba itandukanye igize paruwase na komine ya Muramvya. Serekusi ndiho kubgayo kubga Sedikome. Mu gisata citogwa irongowe na Patiri Fabrice Sinzoyiheba ajeje kunganira mu butumwa bw'ishwabura muri diocese nkuru ya Bujumbura. Imiryango y'abihebeye Imana igera kuri 6 yaragendeye abari mu mugwi w'itogwa bo muri paruwasi Munanira kwigenekerezo rya 16 uyu mwaka turimwo. Ni nkuru ya Gordien Kanyegeri. Inyuma y'inkuka ya misa yaherejwe na padiri mukuru wa paruwase Munanira, Padiri Deogracias Nitunga ari kumwe n'umusaseredoti w'umushitsi. Abo bashitsi baciye bahurira n'urwaruka mu murwi w'itorwa mu nyubakwa y'amanama ya paruwase Munanira. Padiri mukuru wa paruwase Munanira yarabakiranye igishika haba mu misa no mu ngoro y'amanama ati umurima w'Imana uratotahaye. Umurima w'Imana ntihaze habura umwigisha, ntihaze higere habura umutumwa. None banyakubahwa Patiri Saserdoti b'Imana mwese turabakiranye ugweze hano iwacu kugira ngo umurima w'Imana ugume uyagayaga utotahaye kandi wababwisha. Iyo miryango uko ari 6 y'abihebeye Imana yarahawe akanya irashikiriza akarangabutumwa n'akarangamutima kayo. Bikira Maria na Yezu bakaba bafise ikibanza kidasanzwe. Haratanzwe n'umuco ku bibazo byashikirijwe nabo bari mu murwi w'itorwa. Umwe mu bitavye inama yaratubwiye icyo yumvise n'icyamukoze ko inama irangiye. Batubwiye akarangabutumwa kabo ku muryango umwe. Batubwiye ko mu iyo miryango hari abajejwe kuraba barushwa abatama n'abatamakazi. Hariho n'iyindi nyene yatubwiye kijejwe ubutumwa bwo kwigisha mu mashuri ndetse no mu buzima busanzwe. Jewe namaze gutegeraho nyene ko nanje nobwirizwa kuba umwigisha w'inkuru nziza nkuko babitubwiye diocese yabitanguje. Padiri Fabrice Sinzoyiheba yararongoye inyigisho yaravuze ubwoko bw'imihamagaro butatu: kwihebera Imana, kubaka urugo n'umuhamagaro w'ibikorwa mu buzima bwa misi yose. Yaradondoye kandi abo vyagendanye n'intumbero y'urugendo muri paruwase Munanira. Waje mu ntumbero yo gukomeza ubutumwa bw'itorwa mu maparuwase. Twihaye ihangiro yuko muri uyu mwaka w'ubutumwa twogerageza kugendera amaparuwase yose yo mu vikariya biri kuko iyi vikariya zitumbereye Bujumbura mu gisagara zaramaze kugenda mu mwaka uheze. Ure dushaka kugendera amaparuwase ari mu vikariya ya Buhonga na vikariya ya Muramvya. Bikunze atakiduciriyemo tufise iryo hangiro. Rero dusanzwe dufise umugwi uduhuza twebwe abasaseredoti dushinzwe itorwa muri diocese n'abandi basaseredoti bari mu miryango itandukanye n'abihebeye Imana, abafuriya n'ababikira bari mu miryango itandukanye uduhuza nyamu guduhuza. Ni muri iyo mugwi rero duheza tukahuriramwe tukaganira ivyerekeye ubwo butumwa kugira ngo dufashe kwaruka muri ivyo vyitohoza. Naho rero twavuye tugafatira iyi programme mwabonye tukaba twahuriye ngaha mwatubonye hari ababikira bene Teresa, abene Umukama, abene Bernadetta, ababikira bashimbira urukundo hamwe n'umuntu yajaserukiye Segwimi naje mwabonye twajije dufise iyo ntumbero yo gushigikirwa ubutumwa bw'itogwa. Inama irangiye vyaribonekeje ko inyigisho zabashitse ku nyota. Mwe wese yaciye yegera umuryango wamukoze ko baraganira ndetse barahana n'akanimero ka telefone. Eka nabubatse bariyumvise kuko barumvise umuryango wihebeye Imana ushobora kubakira. Kubwa Sedikome Kanyegeri Gordien paruwase Munanira. No muri paruwasi Magara ubwo butumwa bwarabaye mu ntumbero yo gusigurira urwaruka ibijanye n'itogwa ari kwigenekerezo rya 16 Jacqueline Habonimana ni watubwira uko vyagenze. Abo bashitsi biteka batanguye gusangira n'abakristo ba paruwase Magara. Inkuka ya misa yinjiye igihe cy'isaha 2 ikaba yaherejwe na Patiri Fidel Ntunzwe n'Imana ari mu bagendeye muri paruwase Magara. Nyuma y'inkuka ya misa baciye bahurira hamwe n'ugwaruka ndetse n'abakuze
mu nyubakwa za paruwase Magara aho Nduwimana Tasire wo muryango w'abasegwimi yasigurira baraho ko Imana ariyo ihamagara kandi igahamagara abantu ati kandi muri uko guhamagarwa Imana igusanga hajya nyene uburi. Ibyo akaba yabivuze yisunze ijambo ry'Imana ryo mu nkuru nziza ya Matayo igabane ca 4 kuva ku murongo wa 18 gushika ku murongo wa 25. Tumwumvirize. Imana niyo ihamagara umuntu kandi Imana niyo yaturemye bivuga ngo Imana ifite kububasha rero Imana niyo ihamagara umuntu wese ahamagara ngo kubwire mu gutwi ngo gatohewe Imana taguhamagara naho ugenda ukubita indwi zibiri cyangwa imyaka 2 ugacutaha bivuga mbega none Yesu ahamagara abandi bagize kubyumva. Ikintu cya mbere gituma Yesu ahamagara nuko ubura umuntu. Yesu nahamagara inyoni nahamagara amasingo mukurikire ariko ahamagara umuntu. Mbega Yesu abo bantu bahamagara abasanga hehe aho uri hose ibyo rimwe byose Yesu gusanga ku kivi. Inyuma yaho buri muryango waciye usigura akarangamutima kabo. Patiri mukuru wa paruwase Magara Innocent Banjatuyaga yarabakengurukiye cyane kuba barigoye bakaza muri paruwase Magara guha umuco ugwaruka wa paruwase Magara ivyerekeye umuhamagaro n'itorwa. Jacqueline Habonimana ku bwa Sedicom paruwase Magara. Tubandaniriza no makuru mu gisata ca liturujia n'amasabamana. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 15 muri Paroisse Karinzi harabaye inama yabafasha mu butumwa bw'indirimbo z'amasabamana n'ubwo gusoma ijambo ry'Imana muri Paroisse. Intumbero yo nama ikaba ari kuzirikana kunyifata ibereye umuririmbiramana mu gihe aririmba mu nkuka y'imisa. Ni inkuru ya Jean-Claude Nibitanga. Inama yatanguye igihe cy'isaha 3:30 ku Paroisse aho abari batumwe ko bahuriye mu nzu y'amanama nkuru ya Paroisse. Patiri Septime Sengiyumva yaciye atera igisabisho. Giheze yaciye abandanya nihamagara kugira arabe abitavye uko bangana. Mu nyigisho z'uwo munsi umusaserdoti w'umukama yishimikije ijambo ry'Imana yakuye muri Amose ikigabane ca 5 murongo wa 21 gushika kwa 25. Yaciye baraho kukijanye n'inyifato ya misi yose yo mu ngoro y'Imana. Yavuze ati kirazira ko umunwa uririmba utuzuye ubutungane, ati kandi kirazira gusoma ijambo ry'Imana utuzuye ubutungane. Yabandanije akebura bitavye mu kwereka udukosa twinshi bahora bakora mu nkuka ya misa kugira badukosore. Abaraho na cane cane abaririmbira barakengurutse iyo nama kuko bahungukiye byinshi kandi baca baranemera ko bagiye gukosora. Inama irangiye twaregereye umunyamabanga w'urwego nyobozi rw'imihari n'imigwi muri Paroisse Karinzi Sabo Kwigura Silvestre aratubwira nawe ukuntu yakiriye iyo nama. Icari gihimbaye cyane gose ni inyigisho yatanze yerekeye ingene inkuka ya misa yohimbazwa mu Karinzi nko kwisi yose. Twanezerewe rero n'inyigisho zatanzwe n'umusaserdoti kuko byatumye ingene twahora tubigira na cyane abaririmbira Imana mu mihari n'imigwi y'ubutumwa twasanze inyifato twagira mu ngoro y'Imana duhereye mu kwinjira gushika inkuka ya misa irangire hari byo twagira bitategekanijwe n'igitabo cy'ijambo ry'Imana abasaserdoti bakoresha. None rero twasanze by'ukuri tugiye guhindura ingendo kandi abari bitavye inama banezerewe cyane gose nizo nyigisho. Tworangiza tubamenyesha ko abari bitavye uyo munsi bari baje bava ku mashuri tabariro yose agize Paroisse Karinzi uko ari 9. Ku bwa Sedicome Jean-Claude Nibitanga Paroisse Karinzi. Kwa gatandatu igenekerezo rya 15 haratanzwe inyigisho za Bibiliya hongera harashingwa umugwi wa Bibiliya muri Paroisse ya Kiganda. Ni inkuru ya Jean de Dieu Ndizeye. Izi nyigisho zikaba zatanzwe nyakwa Patiri Kariyope Bazitwishi asanzwe yigisha amaseminare makuru. Izo nyigisho zari zishimikiye ku bintu bitatu bikurikira: kamere y'ijambo ry'Imana, akamaro k'ijambo ry'Imana mu buzima bwa Kristo hamwe na Ecclesia. Ukoresha ijambo ry'Imana mu buzima bwa Kristo nitumwumvirize. Kugira ngo rero mushobore kugira uwo mugwi wa Bibiliya, musome Bibiliya. Ni vyiza ko mubanza kumenya akamaro k'ijambo ry'Imana. Mu ncamake rero twabonye ko ijambo ry'Imana ari rurema kwica Imana ivuze
gica kiba turabona ko ijambo ry'Imana ari imfungurwa ribeshaho rizokwamaho imyaka yose niryo ryaturemye niryo ritubeshaho naho tuzoba twarapfuye niryo rizosubira kutugira bazima ngo Yesu Kristo abivuga ari naco gituma dutumiriwe mu byo twokora byose tutokwibagira ijambo ry'Imana turanabona kandi ko ijambo ry'Imana ari umuco uboneshereza abantu ijambo ry'Imana n'ubuzima twabonye akamaro k'ijambo ry'Imana mu buzima bw'abantu ijambo ry'Imana rituma abantu bagira urukundo hagati yabo ijambo ry'Imana ryungira ubumwe abantu ijambo ry'Imana niryo risubiza hamwe abantu ibyo byose twabizirikanye turangiye tubamenyesha yuko yashize ashinze umugwi wa Bibiliya muri iyo paruwase kugwa Sidicom ndize Jean de Paruwase Kiganda mu gisata c'ubutumwa mu ntumbero kwishikana kuri Bikira Maria ngo amutura ubutumwa bazorangura mu mwaka wa 2022 abakristo mu muryango w'abanagwe muri mutima mweranda wo muri Paruwase Kanyosha baragize urugendo gweranda bagana ikirimba ca Bikira Maria umutabazi w'abakristo cyo ku Buterere ari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 15 nzero ni inkuru ya Gonzalve Ntashimikiro. Izo ni zimwe mu ndirimbo zagaragaza akanyamuneza karanga abakristu bari mu mugabane gwe muri mutima mweranda muri Paruwasi ya Kanyosha mu gihe bari baramutse bagira urugendo gweranda ku kirimba ca Bikira Maria mutabazi wa Kristo kiri ku Buterere ku munsi wa gatandatu igenekezo ya 15 nzero uyu mwaka. Vyaranze ugo rugendo gweranda harimo gushengerera Yezu mu Karistia kuri Hazimana hamwe rero n'inkuka y'imisa yaherejwe mu ngoro y'Imana y'ico kirimba irongowe na Patiri Lambert Nishimagizwe mwibutsa amana w'imihari n'imigwi muri Paruwasi mu vy'ikigongwe mu Kanyosha akaba kandi yari yagiye aherekeje abo ba Kristo muri ugo rugendo gweranda. Muri iyo nkuka y'imisa uwo musaserdoti yarabahaye inyigisho ishingiye ku kumenya umuvyeyi Bikira Maria nk'uko Bibiliya nyeranda ibivuga kumukundisha abandi hamwe rero no kumwishikana ko nk'umuvyeyi n'umutabazi w'aba Kristo. Gerard Manitanga umusuku wanagwe muri mutima mweranda muri Paruwasi ya Kanyosha yaratwiganiye icatumye batunganya ugo rugendo yongera kandi aragira n'ico asavye abanyamugwi asanzwe asukura tumwumvirize. Ubwa mbere umuntu w'umukristo imbere y'ubutumwa akora mu bukristo abayemwo biraba ngombwa yuko aheza akagira urugendo gweranda kuko mu rugendo gweranda hariho inema zindi umuntu aronkeraho ziheza zikamufasha mu buzima rukristo. Hanyuma kandi iruhande yaho na papa aradutumirira gusohoka. Uno musi rero twasohotse tuze mu butumwa twasohotse no kuvuga tuze turonka kandi kayaga tuze dusengera handi tutahora dusengera duheze turonke n'izindi nema tutahora turonkera mu Paruwasi aho twahora tuba. Niki none uhamagarira abavukanyi banagwe muri mutima mweranda musangiye ubutumwa muri Paruwasi mu vy'ikigongwe mu Kanyosha. Ubwa mbere ndabahamagarira yuko iyo dutunganije ubutumwa boheza bakabwitaba kuko nikituranga no kugamburuka. Hanyuma ikigira kabiri nuko ico baronse boheza bakakizigama. Ku kirimba ca Bikira Maria umutabazi wa Kristo ku Buterere mu rugendo rw'abanagwe muri mutima mweranda muri Paruwasi ya Kanyosha Gonzalve Ntashimikiro ku bwa Sedicome. Patiri Innocent banje tuyaga patiri mukuru wa Paruwasi Magara yaragiraniye inama n'abari mu migwi n'imihari itandukanye irangurira ubutumwa muri Paruwasi Magara abataye kwemera n'abihebeye Imana bo muri iyo Paruwasi. Intumbero y'iyo nama yari yo kwishura ibibazo vy'inama sangiza ngendo y'abepiskopi Katolika igira 16 hari ku munsi wa gatandatu genekerezo rya 15 nzero. Idonido na Jacqueline Habonimana. Mbere yuko hishurwa ibibazo vy'inama sangiza ngendo patiri mukuru yarasabikanirije abita iyo nama jambo ry'Imana ryo mu nkuru nziza ya Mariko kigabane c'10 kuva ku murongo wa 46 gushika ku murongo wa 52 aho yababwiye abasangira ngendo abaribo ko ari abakristo nabo bose bataye ukwemera. Inyuma yaho baciye baza mu migwi itandukanye ndetse n'abihebeye Imana barangurira ubutumwa muri Paruwasi Magara baragiye hamwe aho bamwe bose bagira igisabisho no guhanahana ivyiyumviro mu biraba ubuzima bwa Paruwase n'ubw'Ekleziya. Bongera barishura ibibazo nyanubweranda papa yari yarabatumye ivyo bibazo kandi nubwo bitaheze kwishurwa bagiye kubibandaniriza kuvyigira mu mibano yabo mito mito. Baciye batora uwuzoba ajejwe kwegeranya ivyo bibazo muri Paruwase abatatu bazomufasha kugira ngo vyegeranywe mu ndwi imwe
bazobe bamaze gutanga icegeranyo kandi atana kimwe bapfunyapfunyitse mu byo bishuye. Bashiye bumva ko bagiye gusangira ingendo y'abepiskopi kandi barashima ko iyo nama y'abepiskopi nabo nyene bayitumiriwemwo. Bumvirize bamwe mu bari bitavye iyo nama. Nabonye ko yaje hageze, twagiye mu migwi itandukanye kandi ibibazo batubajije byari ibibazo nkuramutima, bishuye turavye uko tubayeho n'ingene umuntu wese yabibona. Rero ibyo twahora twibaza kubijanye n'ukwemera ingene inzego zitorwa, wabonye yuko tubishize hamwe mu migwi umuntu wese yishura yisanzuye kandi abantu bose bavuyeho bibashimishije, ari naco gituma twosaba ko no hanyuma ari ibintu bikenewe kugira ngo twishure canke ngo duteze umuryango wacu wa Eklezia imbere, batuzaniye ivyo twishura tuzobikorana akanyamuneza. Agomba kugaragaza akanyamuneza nagize kuri ino genekerezo, aho abungere bacu baturungikiye ibibazo bakatwereka muri no nama y'isangirangendo ko twebwe abakirisu dufite uruhara runini mu kwishura ibibazo mu ntumbero yo korohereza abajejwe kudutunganiriza imitima kugira ngo bahere aho babona dusanzwe tubabara, aho ivyumviro vyacu bigarukira kugira babashe kubandanya batunagurira imitima yacu nk'abemera. Eka mu kwishura ibibazo twanahigiye ntitwabaye kwishura ibibazo gusa, twabaye no kwiga no kongera kwibuka ubutumwa tugezwe muri Eklezia n'ukuntu twovyifatamo, eka n'ukuntu nyene twokwifata hagati y'amasengero dusanzwe tudasangiye ukwemera. Jacqueline Habonimana ku bwa Sedikome, Paruwase Magara.